Shalom shalom ni Apotre Kevin Sibomana. Turabaye kaze hano kuri televiziyo yacu yanyu, ni televiziyo yanyu ubugingo busagutse TV. Uyu munsi dufise ibidasanzwe ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina twagomba tubasabe mukore subscribe. Ngaho muce mibona anonse subscribe canke nimba telefone yawe canke imashini yawe iri configure mu gifaransa handitse s'abonner. Hama ucuklika kuri ako gakengeri kugira ngo uzurabona ama notification yacu. Ndi kuvuga ibiganiro bishasha tubashikiriza intahe ubutumwa bwiza eka ibintu byose bishasha bizoba biriko biraca kuri no rubuga uzoba uwa mbere wo kubikurikirana. Rero uyu munsi dufise umutumire adasanzwe nagomba atwibwire uyu mwanya. Mashaka kutwidondora gamwene data. Ego nitwa Mbonimpa Claudine, hanyuma nkaba mvuka nyene ku Musaga, nkaba nkunda Yesu. No munsi ndakunda Yesu, ariko kera nari nyuma sinakunda Yesu, ariko no munsi ndakunda Yesu cyane kuko yangiriye neza. Nabaye mu buzima atari bwiza. Mbere ko utubwira ivyo wabayemwo, Claudine numukobwa, Claudine numumama, Claudine ninde muri make? Claudine numudamu afise abana batanu. Areza abana batanu. Ego. Bose nabi wawe canke harabo utunze? Bose nabi wanje, uwo ntunze numwe, urumva baca bitwa abana batandatu. Uwo ntunze numwe, abi wanje navyaye ni batanu. Ego. Abahungu ni bangahe, abakobwa ni bangahe? Abahungu ni batatu, abakobwa ni babiri. Ego. Imfura yo bifise nk'imyaka ingahe kuko tubona umengo uri mutoya? Imfura yo bifise imyaka ingahe? Imfura ifise imyaka 26. 26? Ego. Nshuti bakundwa, uyu mumama mwebwe mubiravye mubona yo basa niyo myaka. Umwana w'imyaka 26 akwa kungana nanje, mugabo muravye umengo ni nkumi. Imana akugire neza Claudine. Ndayishima cyane. Yego. None nigiki watuzaniye uyu munsi hano kuri televiziyo ubugingo busagutse? Uyu munsi naje gushingira intahe. Yego. Bene data. Yego. Bo babakiri inyuma bataramenya yuko Imana ihari kandi Imana igira neza. Imana igukura ku cavu ikakwicarikana n'abakomeye kandi n'abahambaye. Imana igukura ku cavu ikakwicarikana n'abakomeye n'abahambaye. Ego. Ko doshaka kutubwira ku cavu Imana yagukuye? Ego. Ahantu yankuye ahantu habi. Ego. Nari mu nzira z'ubusambanyi. Inzira z'ubusambanyi? Ego. Narasambana sinubaha. Nta muntu natinya. Uwo ari we wese nabona gusajiwe amahera. Umpaye amahera nta kindi twafana. Ushatse kuvuga ko uri muri babandi bakora umwuga w'umumaraya? Ego. Cyagenze gute? Wabitanguye gute? Mu kubitangura naragize ubuzima bubi. Ndabana n'umugabo, ariko uyo mugabo arambera nabi ku buryo mbona yuko ubuzima bwanje bugiye kuba nabi nyene. Hama haraba abagenzi bacarambarira ati reka kuguma kuri ubwo buzima bw'uyo mugabo, vayo tukwereka ubundi buzima bwiza. Umva wabibwiwe n'abandi bagenzi biwawe? Umva niko ko nabari basanzwe bari muri uwo mwuga w'umumaraya? Ego, bari basanzwe bakora umwuga w'umumaraya. Hama baca barakuzanamo nawe? Ego, baranzana. Bamaze kunzana rero ntangura kwinjira mu rigara, bagitira igara. Ego. Ntangura kwinjira mu rigara. Burya n'abamama nabo baragira irigara. Nzi irigara ni ry'abajene, abakira imisore n'inkumi. N'abamama bari mufise irigara? Ego. Ego. Aho ufise imyaka ingahe ga Claudie? Aho nari mfise imyaka 32. 32? Ego. Nari ufise imyaka ingahe ga Claudie? Ubu ndafise imyaka 42. 42? Hanyuma nyene ndatangura ubuzima. Urumva ni kuvuga ko wabigiyemwo ufise abana? Nabigiyemwo ufise abana. Ego. Umugabo arico yagukoreye, yaguciye inyuma? Umugabo yaragukoreye iki nimba atari banga? Umugabo oya, iryo sibanga kuko ndamaramazi banga rya Satani kuko ryarahabaye. Ndari maramazi umunsi nta kabanga ndamubikira. Yego. Umugabo wanje yaranyanka, umugabo wanje yarantoteza cyane, akampora ubwoko. Ubwo bwoko nande ntabwo narinzi. Ndakena ndabura ico mfata, ico ndeka. Hanyuma ndavyara, niho navyara uyu mwana wanje w'intango kuko bamfashe ku nguvu. Sinagiye kuri uyo mugabo ngo nuko ndabikeneye, nafashwe ku nguvu bankorera ivyamfurambi. Ariko abantu bo mu myaka iheze bavuga ati gumaho nta kundi
niko zubakwa naho wova ngaha nta wundi mugabo uzoronka campitamwo kugumaho kuko nari imfuvyi sinagira papa sinagira mama campitamwo kugumaho uyo mugabo camfata nabi. Uwo mugabo nyene yagufashe ku nguvu? Ego uyo mugabo oblige kubana nawe? Ego turabana nawe niho twavyarana umwana wa mbere, uyo mwana wa mbere nyene w'imfura. Hanyuma umugabo aramfata nabi nkakubitwa, akagenda agakora ubusambanyi, utwo naronse kugira mfungure, amaze gushika muhira akankubita, agasubira mugabo nkavuga ati nta kundi nko zubakwa, simbona ko nogenda ko tuvukana ntibazontunga, reka ngume ngaha. Ku buzima ndabubamwo nabi, abagabo hirya no hino bakandondera, mugabo ico gihe naratinya nkabona ko atavyo nokora, noba ndengeye umugabo wanje uko biri kose. Ndagoma ngaho, nyuma yaho rero niho navyara abana 4. Inyuma y'uyo mukuru naravyaye abana 4. Mugabo nyene ego mugabo ndi mu buzima bubi, nambara uduhuzu twatabaguritse, sinagira gahuzu nambara, sinagira amavuta nisiga, bamwesha ugwembe, nta n'umuntu ariho muri ico gihe yari kumbona ko noba ndi umuntu. Nari gicibwa, nabona ko ndi gicibwa nkihebura ku buryo nokwiha n'isumu nkafa nkiyahura kugira mfe. Ubwo buzima rero ndabubayemo, niho natemberera abo tuvukana ku Musaga nyene bakantwenga ngene nirabura nasa nabi cyane. Nari mfise umubiri mubi atari uw'abana b'Imana nyene, wari watwawe na Satani, kuko ivyo nari mbayemwo ntivyari vya abantu nyene ubona yuko uyu muntu yobazwe n'Imana. Oya, narihebura nkabona nkavuga ati Imana yanje none yarantaye, ndi kure y'Imana. Babagenzi ariko atubwira ati va kuri uwo mugabo agufata naba guturubika, afise ibya guhora, baca bakwinjiza muri iryo rigara. Hanyuma bice bibandanya gute? Hanyuma birabandanya, abo bagenzi barantora, ndava kuri uyo mugabo kwanza. Mwacu maze muravana? Turahukana. Twahukanye ndaza kwa mukuru wanje. Maze kwa mukuru wanje rero niho nabona abo bagenzi baca baranyidze rigara yo gutangura rero, ati utangure kurondera amahera, utangure kwisiga, utangure gusa neza, nawe use neza nk'abandi. Ego ndatangura rero kwinjira muri rigara. Barambwira ati okay Claudine, wewe turaguhana kano munsi, nkamenya uyo naka ko turarana. Kandi ubwa mbere amahera naronka suko nayarya, naraha uwitwa ko ari mukuru w'irigara, akaba ari wabikanya amahera. Urumva hariho ubakurira? Ego hariho udukurira. Dufateka yaba afise nk'imyaka myinshi kubarusha? Muri make bamwita amacungu. Uwo rero urumva niwe mwaca muha komisiyo? Ego urumva niwe yaduhemba, kubera aba ari we yadutwara kuri abo bagabo. Rero yabarangira abagabo ayo muciye mugaca mumuha nawe akabahemba? Ego. Okay. Hanyuma haragera igihe barabona nanze ko nsa neza, batangura barangurira telefone. Yego sha. Hanyuma nanze ntangura rero kuza turaronderana, babandi bahora baca kuri umwe yitwa ko ari mukuru wacu, umwe macungu, bakaca batangura ku telefone, bakambaza uri hehe, nkababwira ndi muhira. Harabambariye ati hagarara ngaho kuko mine tuguhitaneho. Tukace tukagenda mu Bwiza, Buyenzi, Kinama, Kamenge. Yose ni waje gukora ubwo bumaraya? Ego. Hanyuma nanze ntangura rero kubona yuko ntanguye kugira iki, ntanguye kuronka amahera. Nyuma yaho haraba umugabo umwe turagenda nyene muri hoteli, hama ndandasaminda. Ndamubwira ati none ko nsamyinda vyogenda gute, vyotangura gute, none ko mbona je nahora nironkera ubuzima bwo kugaburira abana, ari uko ngiye mu barabara. Arambarira ati ukadandaza umubiri wawe. Ego arambarira ati yonda ntuyikureyo nzogufasha. Ndamubwira ariko naho uri kurambarira ko uzomfasha, ndabona yuko umenga nande hari ikintu kinini nzoba ndiko ndahomba, kuko muri ico gihe naronka amahera nkicereka abantu kurigara ahantu kwa Nkengera, nkabagurira inzoga, nkabereka ko nazo vraiment muri ico gihe nkorera amahera uhagaze neza. Yego barabona nyene ko ari umumama. Narisiga cyane, ubu narabihevye, narisiga cyane kuko muri ico gihe bariko barandaba vraiment ntawa ndaba warike kunkunda. Oya umugabo wese yambona yarankunda. Hari abagore benshi twari mu kwicana mu quartier, nkababarira ati none ko munkwirikirana abagabo banyu barandondera kubera ndi mwiza, ndafise ico ndabaha, ndabasubwishime nyene ego urenze ko. Ego. Hanyuma
hanyuma uwo mugabo umaze gutwara iyo nda yiwe akakubwira ko azogufasha ego uyo mugabo vraiment jiwe narahisemwo indi maze nk'amezi 4 ndahitamo ndamubwira mpa amahera kugira ndayikureyo nawe yumva nyene namuremereye arampa 50,000 ndagenda muri clinic barampimira basanga yari kuba mahasa ariko acambarira ati rimwe ryarafuvye umwana n'umwe w'umuhungu ndavuga sawa hama nyene ndagenda muri ville ndagura drogue hama ndagura n'urumogi ndahitamwo mvuga ati ndagiye kwiyahura kuko iyi nda ninayikurayo ndabona ko atabuzima ariko wa mugabo aguma arantelefona arambarira ati Claudine uko biri kose iyo nda ntuyikureyo mureke uyo mwana tuzomurera none ntufise abandi boreka kumurera kubera ati nahisemwe kwiyahura rero ivyo nakoze byose ndabona yuko ntuhitamwe kwiyahura sikora ndana ku buzima bwanze bugiye gusubira inyuma nkaba kumwe kwa kera hanyuma nyamugabo carampangira inzu ampangiye inzu nca mvyariramwo wa mwana ndamuvyariyemwo uno yagira 5 urumva ego ndamuvyariyemwo uyo mwana amaze nk'amezi 2 cyo nimvira ko no muniga kwe kwimvye ko muniga ga Claude niyumviye kubona ko no muniga kugira ngo uyu mugabo ntayagira imigenderanire dusubira kugiranira umva ace umengo uraboshwe ubaye umwe ngo musore muri bwa buzima bwa kera kwa kuntu ahora widandaza ku batandukanye byo bigiye guhera uca wumva nyine umengo ukora ico kintu cuko wica uwo mwana ugasubira ukidegemvye ukabaho ko warubaye kera ego hanyuma nyene novuga ni Imana kuko Imana yambaye hafi ntivyakunze ko ndamuniga umwana yarandavye mu maso rwarugwana nyene rukivuka gwari gwiza mbona arunamuye amaso ko arandaba ndamufashe bene kugira ngo ndamunige arandaba umwana ararira ndavuga ati Imana narakoze icaha c'ubusambanyi nagira ndamunige kugira ngo bikunde mbandanya akazi ariko uravyanje nta kundi wa mugabo nca ndamutelefona amara yazana rasiyo y'umwana Tanzania rasiyo y'umwana ngira ntangura akazi aho umwana aramusiga nkamusigira ababanyi hanyuma nkagenda kurara mu mabwate kandi afise umwana mutonya kandi uyo mugabo yaramparasiyo kamarasiyo mugabo narabirengako kuko nabona ayo mahera ampa ntiyambumba nabona ari andiko ndironderera ko ari yambumba kandi muri ico gihe umva iyo umuntu amaze amezi 2 yibarutse yuko igitereko ciwe ntikiba kimeze neza igitereko kiba kikimeze nk'ikintu nyene coroshe nyene ariko ivyo sinabiraba nashobora guhura n'abagabo 5-6 ku munsi narahura 5-6 inyuma yaho ivyo mu hotel mbona birandambiye ntangura rero kuza ndadandaza umubiri wanje bikwiye bien ndabazana abagabo mu nzu iwanje kandi ufise abana ego abo bana nk'ubu tuzananye n'abagabo 2 kuko mwashobora kuguma muri saro ubundi tukinzirana mu cyumba nkabwira abo bana ati mwabana sohoka nkabara muhungu mukuru w'imfura tsingira ndondererasi urazi papa wanyu ko yabataye rero ngira ndondererasi sohoka mwese muhave mugende kandi baranyumvira kuko nta kundi batanyumviye narabakubita umva umara ukabukorera muhira kuko ico gihe naba nidroze nyene nkanywa nk'urumogi kugira bikunde urinde ngire n'inguvu nyinshi hama abana bagasohoka babagabo umwe nkamwakira uyamaze kuvaho nkakiriwe wundi agira 2 yabarindiriye ego bikunze n'amahera naramusopa narakurabika hama nkagusopa bukebuke tugende bukebuke ego nshuti bakundwa muri kumara dukurikirana aya mabanga n'ibintu turiko turumva birateye ubwoba atubwiye ngo yararabika umugabo kugira ngo ashobore kumusopa wamurabika gutega Claude mu kumurabika umugabo hariho utunini ico gihe twagura 3,000 two tunini rero tuguze ashobora kumara ati okay imbere yuko tubikora manzugure icupa ry'ikiyeri cyangwa ugure kanyanga tumanze nyine tushemo agapressio ego hanyuma nyakantu uragatereramwo umaze ugatereramwo mu mukakoranye n'ivyo muri ko murakora hanyuma aheje dacha sinzira amaze gusinzira ku buryo uramusopa ivyo afise vyose na telefone n'amahera byose ku buryo binakunda nuri yari muri saro umubarira ati ingo nawe
wawe ndakiryamye ngaho wawe ndakiryamye aho kuko uburyo ni bwinshi hari n'igihe ushobora kubikora uhagaze cyangwa ukabikora mwicaye cyangwa muryamye muri ico gihe rero kugira ntidukome wa undi yatangura twarabikora duhagaze hanyuma bigakunda rero tukaca tugendana n'uyo nimba mpaye 5,000 wampaye 10,000 vyaranakunda kubera amwe no banaronse ubwa mbere nimba ari nka 50,000 nawe nimba yampaye 20,000 canke 15 nkaca ngenda kumusororera nkaca ntangura gusororera abantu b'abagabo bahari akavuga ati koko uyu ni Claudine nta kazina k'ubuhizi wari ufite ico gihe akazina kuko numva umengo banyita Adija bakaca banyita Kirasosi bamaze kuvuga ati mwoturangira kwa Kirasosi basha bavuga ati okay Kirasosi aba haruguru gatonya ahantu kwa Nkengera none n'ababanyi bari babizi iryo zina bari babizi bari barizi n'ubu benshi barari mpamagara nkavuga iryo si ryo ncitwa kuko barabizi hirya no hino bari babizi no muri quartier bari barizi iryo zina cyane uvuze ati ndondera kwa Kirasosi barahakurangira kuko bari bazi ko ari aho hantu kwa Claudine hamurabandanya ubwo buzima ndabubandanya na wa mugabo nyene ujya mugabo we urumva barabimubarira aje muhira bimbare nkaje namara ubwo umusazi we bona ko umugabo upima ibiro bingahe imbere y'uwanje danarasyo amukeneye ndaguha udakeneye naho utahe nta bundi buzima je buzima bw'iwanje no munsi nubwo nyene byarakunda gomvya kama cenga gomvya kagumya kuko naba nanyoye kuko ivyo mukubikora ubikora nyene uri nk'igikoko uri droga nta bwenge bw'umuntu akomeye ufise birumvikana hanyuma ndabibamwo nongera ndabibamwo ico gihe uyo yitwa ko ari we mukuru w'abamaraya araza aravuga ati basha ndababwire ndabibiri banga rimwe hari hagasore gato cyane muri kinanira ya mbere ngo bamwita Keve ngo Apotre Seomana ngo nagenda sengerayo ngo yampaye amahera ngo nagira ndababwire ngo nukuri yambariye ngo mvemwo ngo nakira umwami Yesu ngo hanyuma ngo ncendana nabari nyuma bose ngo ndabazane kuri uwo mwami Yesu ngo none basha ngo muvyumva gute aradukoranya ngira ngo tungana nk'abamaranya nka 60 duca turamwemerera kuko yaradutegeka yaravuga irya mbere tukamwumvira n'irya kabiri twaramwumvira kuko niwe yatweretse irigara muri make hanyuma tuca turaza kuri iyo eglise imbere yuko ushika ngaho utubwiye ko ashobora kubona n'abagabo 5 ku munsi canke barenga nta ngwara baba warigeze kugwara ntashobora gutinya warikingira ntashobora kwibaza ko kwandura umugera byari bimeze gute ntiwigeze ugwara oya cyo sinigeze ngwara kandi twagendanye n'abagabo bagwaye umugera benshi n'ubu barahari n'ubu ndababona barafata imiti kwa muganga cyo sinanduye waragiye uripimisha naragenda kwipimisha kenshi umugera barawubura ariko nari fise ingwara yo mu kigo ico gihe nkaguma meneka ngira amazi menshi cyane ndagenda ahantu ku bitaro muri Nturengaho ndakigwa n'umusore akiri muto sinatinya arambarira mama ngira ndakuvure ndamubwira yarambarira none wowe gendana n'abagabo bangahe ndamubwira babaye bake ni nka 6 arambarira ati none iyi ngorane wowe uduci yavuyeko ndavuga ntavyonzi ndabibona uko nyene canke barakumenye igitereko ndavuga ntavyonzi ivyo ntavyonzi harampima amaze kumpima yarambaye amaga hanyuma barangyamika ku gatanda arinduza y'ukuboko indani mu gitereko amaze kwinduza y'ukuboko hakuza amazi haza amaraso arambarira ati Claudine nukuri nagira ndakubwire waratabagaye uratabagara wongera uratabagara atariko igitereko cyawe kimeze neza ariko kirarushe ndamubwira none nokora iki ko kirushe arambara ati nganda kwandikira imiti ugenda uyigure nambwira je nta mahera mfise yo kuyigura kuko amahera yose ndonka ndasumira abana ndatanga rasiyo y'abana asigaye ngurira abagenzi inzoga arambarira ati jewe rero ndumugatolika
none wewe ubuzibanga ryo muri gatolika ndavuga ati kera ncitwa Claudine narasenga ariko uyu munsi kubera ntacitwa iryo zina ntikati jewe nemera irya mana nyene mbona impabagabo arampanura kuva saa 5 kugeza isaha 9 arambara mbega no guha umutaho ukadandaza wo bikunda ndamubwira yari umuganga ndamubwira ati ego tijenda umusore nta mugore ndagira ariko ndababazwe n'ivyo mbonye mu gitereko cyawe ndamubwira ayo mahera amaze kuyampa yarampaye 50,000 cyanda mubare ati ahubwo je nibaza ko uyu muganga nawe nyene ngira yari ko arandonde mu mutwe nivyo niyumvira kandi nabona ko ndamushaka naho yampaye mahera ahubwo nabona yuko ayo mahera yampaye nzo murondera arampana nimero yiwe ya telefone amaze kumpa nimero ya telefone ndamurondera namurondeye kenshi kaguma mbwira ijambo ry'Imana wowe washaka ibindi ego je nabona ko ari umuntu atanga amahera nkabona ahubwo ko yampaye amahera nanze arandondera mugabo nkumva guma mbwira ijambo ry'Imana mbarira none uburadandaza bimeze gutse ariko ayo mahera naho yayampaye n'imiti yampaye narivuye nk'iminsi 2 mbonye y'amazi na y'amaraso bigabanutse ya mahera ndayarya ndagenda ndayakubita icupa kabisa ngira ndayakubita icupa hanyuma ndaguma muri ubwo buzima rero umva maze kuba muri ubwo buzima niho haba uyo mukuru rero yitwa ko ari we adutwara wa undi macungu niwe rero yaciye adutwara ahantu mu Kinanira kwa Apotre Keve hanyuma amaze kudutwaraho uyo musi Apotre ntitwamubonye twarabonye abandi bajene benshi twagiye twamugiyeko kuburyo n'amahera yarafise aratwicara kantu kurigarara tugurira ibiyeri tugomba kumukubita twamara ashobora kudutwara mu birofa nkabijya by'amadayimoni ngo dutwaye ahubwo yabarudutwaye mu rigara hajya bajya n'abanywara umogi bambere bajya mubona abantu bavuga ubutumwa kwe aravuga ni kwera mutamubonye mumbabarire nzongera ndabatwara undi munsi kubera uyo Florida ariwe macungu bari ba Apotre yari yamuhaye nimero ya telefone hamara mu telefona aramubwira ati narade nzanye baba maraya ariko sinakubonye acamubwira ati sawa muzoze kuri eglise kandi mutansanzeho hazoba hari umudamu bita Kanyange niho twaza dusangaho Kanyange uyo Kanyange aratwakira nk'umumama ngabo natwe kukurumva twaraba mama twishimira icupa ivyo yatubarira kwera taraduhaye amahera byose twabonye ari bure kandi ico gihe twade dutondanye n'utugunira kubera batubwira yuko baduha imfashanyo aho hantu twaraba mama turenga nk'150 tubona nta kintu baduhaye tubona tubwiye ijambo ry'Imana ahubwo ariko arayivuga tukamugaya tukamenya ikintu cy'ikirofa muri ubwo buzima si bw'Imana yabaremeyemwo muri abagore musa neza bo kubaka ingo nimwaza gusenga Imana izobakura aha hantu benshi muzoronka abagabo mugire mariage muronka bamwubakana vy'ukuri bibereye si sawa tuca turataha umusugira 3 4 twongera turaza kuko ico gihe twaza dukwirikirana amahera kuko bavuga ko baduha amahera muga twe tuzi ko amahera tuyarya tukaca dutaha tutazona kiza yababwiye ko bazobaha amahera uyo yari atubwiye ko bazoduha amahera yari uyo mukuru wacu nyene yitwa Macungu hanyuma tuca turagenza ahantu mu Kinindo hari sare nini turahurirayo twiteze ugo rugabo wa Apotre muga duca tubona n'agasore gato ati nkakajya gasore kwera none kajya kariko karavuga ubutumwa tikajya nyene uwo kampangira karafisa amahera mu mutima wanje cyarutangura kuvugana turarabana hirya no hino tikajya gasore nyene niko kari kabereye tinkakajya wagapanze neza amahera yose gafise kace kayakuzanira hanyuma Apotre Keve arahagarara aravuga ati ngomba ndabwira ijambo ry'Imana ngomba ndabatuze
kubera barambariye yuko muri mu buzima butoroshe, ubuzima bw'ubumaraya n'ubuzima butari bwiza. Nibaza ko rero vy'ukuri uwumva ko yo bagomba kuba hafi y'Imana yotera intambwe akigigwaho imbere tukamusengera, turi inyuma tukavugana ti kijya n'ikirofa gihimvye urumogi, none ngo kigira gitere ngo dutere intambwe twigiresha. Bamwe barasohoka abandi barasohoka, mugaba wa mukuru wacu ratubwira ati rindira hajya turahakura amahera n'ibiharagi turaronka. Aho gatwaye dufise utugunira twadanye mu mashashe ya Rambo, turindiriye ko aheza kutubwira ubwo butumwa, hamatwe akatwihera. Twari dufise amatabi tugenda turadomeka, kubera umuntu amaze kuruha nyene akugira garura ubwenge. Hanyuma by'ukuri bamwe barasohoka, ariko nca numva je mu mutima wanje ndakozweko, nca ndatera intambwe imbere. Turahagarara ngira ngo tungana nka 50 canke 60, kuko twari nk'ijana na 50 nyagihe. Turahagarara rero nka 60 abemeye kugira ngo vy'ukuri tugere ikirenge mu cya Yesu. Twe turavyeme, mugabo ari nyuma bakaguma badutwenga. Apotre atangura arasenga aratwatuza, turatura. Hanyuma inyuma yaho bashobora vuga ati ukeneye gutera intambwe ashobora kubonana na Thierry. Hari umusore muremure yitwa Thierry, aravuga ati muramwegera babandike ukeneye gutera intambwe kugira ngo bikunde abatizwe. Tego mu mutima wanje ico gihe numva ko umutima wanje vy'ukuri nagendondera amahera kandi nagendondera ibiharagi, hama mvuye nje nisubirira mu kazi kanje nahoramo. Numva umutima wanje hariho ikintu kiriko kirawubuza amahoro. Ndasohoka ariko nongera ndagaruka ndavuga ati nimunyandike ngo witwa gute. Ndavuga ati nimwandike mbebasha ati ndababwirenze ngo wewe vuga izina ryawe, cyandika Mbonimpa Claudine. Buca barandika Mbonimpa Claudine. Hanyuma ndaza kuri eglise ku mugoroba, hari kwa gatanu turaza kuri eglise nyene turakorana uko ngira tungana nk'abantu 70, tukaza tugasenga. Mugabo ntitwaza turondera Imana, twe twironderera amahera canke twironderere ko twahavundura n'imisore. Niyo misore twabona ivuga ubutumwa, twe nivyo twarondera. Mugabo ya misore nayo yaramenye ijambo ry'Imana. Tugasohoka tugataha, tuvuye gusenga tukaca duhitana kacupa, tugahita twironderera abagabo. Hari n'igihe telefone ya sona kitaba nyene iziru yumvise ukaca usohoka, ukaca ugenda nyene kwironderera ubwo buzima bwacu twari tubayemwo. Hanyuma rero niho hagera turagenda turiga twiga igice, hama turagenda turabatizwa. Tumaze kubatizwa twabatizwe na Apotre Keve, arambera umuvyeyi. Hanyuma Kanyange arambera mama, kuko yambaye hafi aguma arankurikirana. Kanyange arankurikirana kugira ivyo bintu sinda bisubiremwo, kaguma nyereka ubuzima. Arambara ati nukuri, nkamubara ati none ntagiye gukora ivyo bintu ko mbona ari byo bimparansyo bizogenda gute. Arambarira ati nzohora ndaguha amahera yo gusuma kugira ngo ivyo bintu bihebe. Ati nivyaba ngombwa naho ntoba mfise amahera no guhamagara ukaza ugatora indya ukagaburira abana, ariko ubwo n'ubuzima bubi butaduhesha icubahiro. Wewe urabona kuri kurabivuga, ariko ivyo ntibihimbara Imana. Kambwira ijambo ry'Imana yagena nkashamvuga ati uri umusazi ni kubera uri mu vyuzuye, reka nikorera ubuzima nta kundi. Ati ko nagize Imana abandi bakagwara umugera, je nkaba ntaragwara umugera, nanze no ugwara. Narifuza ko no ugwara nkaronka ivyo abandi baronka, kuko muri bose twagendana. Ngira ngo nkaje navuyemwo ndumwe ntagwaye umugera, ariko nabona yuko ari ikintu bantu banjyanye kubera bagenda gufata bakabaha imisheri, ibiharagi, amata, ibinini n'ibindi. Nabona yuko hari ubuzima banjyanye, nanze narifuza uyo mugera. Rero nico gituma nita kuwa ari we wese kugira ngo bikunde
nanze ndawugware niyo wazana kondomu narayitabura kandi nayikwambika ubona kwikwiye narayitabura kugira ngo bikunde ndabe kuyo mugerano uronka hanyuma tumaze kubatizwa rero sinasubiye inyuma kugera n'iyi tariki mu nyuma vyaje gute urumva ko wagumuze mugabo hari ikintu mengo uguma witeze vyagenze gute umve ko ufashe icemezo cyo kubivamwo nibyo twumvise apotre akubwiye ubutumwa rakubatiza yego bandanye nza gusenga none wagiye kubohoka gute aho mbati ibi bintu ndabivuyemo sinzosubira inyuma nagiye kubohoka umva tumaze kubatizwa jewe naye namaze gufata ingingo kuko akarasiyo barakama narahura n'abamama bakambarira no mususa neza umumama nkabona nk'umumama mpaye 5000 genda usumira abana nkabona n'uwundi ampaye 10000 uwo yaguhaye ari wo kwishengero canke ego barabamama bo muri yo eglise yo kwa Apotre Keve barankunda baranyiyegereza kuko ivyo narimwo bitari bibereye mu bana rero baranyiyegereza bakampa nk'akaransiyo nkabona ko bikwiye inzoga ntangura kuzigabanya n'abagabo bandondera ntangura guhindura ndahindura kate simu abandondera n'abari basanzwe bazi ahomba basanze muhira nkababwira oya uyu munsi iryo banga ntaryo nkirimo ivyo narabihevye ubu ndasenga ndavyibuka ko umunsi umwe twigeze kuganira urambara ati mbwa bigeragezo ni byinshi baguma bandondera ndabwa ntarindura carte simu ko wavuye muri ubwo buzima ubandanyico ego hanyuma ubuzima ndabubandanya barampa umutahe hari umumama yitwa Bishop sengera kwa Apotre nyene aranyegera aramba hafi arambara ati ngira ndaguha umutahe hamudandazi tamubwira tego hanyuma ico gihe nyene ndavuga ati none kurya yavuze ko ambereye umuvyeyi vy'ukuri ambereye papa none nukuri iki kume ndabibandanye ibi bintu mwibanga ariko ngenda kubesha ko nsenga ariko nk'umasambana nkaca mbona yuko ninaguma ndabibandanya nkabona umenga Apotre arabibona mu mutima wanje nkabona umenga Apotre arabibona ngiye kuryama nkabona telefone nkabona urugabo nyene gurubose twagendana kuko tugendanye ntiyashobora kumpa inyuma y'ibihumba 200 yampa nka desa canke sa 50 kambarira ko ndamusumbira abandi bakobwa bose bagendana nkabona arantelefone nkiyumvira amahera ngende kuyegera none Apotre azobimenya umutima umucumbarira ati rondera wa muvyeyi wawe umubwire aguha umutahe ndarondera umuvyeyi vy'ukuri arampuye umutahe ampaye umutahe ndatangura kudandaza ndadandaza mugana ho nadandaza ubuzima nabona umenga ntibunyoroheye naguma mbona yuko ntango y'akacupa kamwe ntusinzira kacupa nkakanywa nkabona nyene ntagendanye n'umugabo nkabona ko bitokunda ndahitamwe ndagarura wa mugabo twavyarana umwana ndamubwira garuka narakizizwe cyambara ati none warakizizwe ugira ungarure vyogenda gute ndamubwira garuka kugira ngo ndabe yuko bomba hafi sinze ndasubira kugenda inyuma ati hanyuma kugira ngo bikunde neza n'abakirisi babone ko nkizizwe wa mugabo acarambarira ati uko biri kose Claudine jewe maze kubona intumbero wahisemo nanje nahisemo kugenda gukizwa urazi ko nande nari nsanzwe ndi umwarimu mwishengeri wacu rero ko wambwiye ko wamaze kubatizwa kandi ukabusenga korera Imana urekane n'ivyo nagize amahirwe n'ubu ndagenda kwipimisha nkahura ntamugera wampaye kuko ntamugera ufise korera Imana bigikunda kuko nta bundi buzima dufise ivyo wagendeyemwo nta nyungu wabikuyemwo nta tongo wabironsemwo vyaguhezo ducubahiro kibi imbere y'abana n'imbere y'umuryango n'imbere y'Imana ndahitamwe rero ndaguma ngaho
ucibandanya urera baba n'umugabo ntiyagarutse oya umugabo ntiyagarutse ntigeze agaruka yambare ko kitokunda gusa gikunza aronse amahera ati nzokurungikira ransiyo mugabo jewe nawe kugera itariki ntivyo babigikunda ko twosubirana kuko nagiriwe ubuntu sinandura umugera sinumva rero ko kongera kugaruka hari impamvu woba uri kuranyiyegereza kumbure woba wumvise ko wanduye yemera ko kumbure ushobora kuba wakijijwe yabona umengo ni yindi misiyo yindi mufitiye ego ntiyavyemera kuko n'abantu vyarabatangaza ntibavyemera vy'ukuri ko nakijijwe ndabandanya nguma ndasenga nyuma rero tubwire uramaze gukizwa wafashe ingingo wavuye mu maraya ego mu nyuma tubwire uravye ubuzima bw'inyuma y'ugukizwa nubwo ari ubaye mukiri mu maraya tuba ari itandukaniro gatoya abari kubadukurikirana bavyumve neza ico Yesu ashoboye gukorera umuntu itandukaniro rihari nuko amahera nayaronka menshi ariko yari amahera avumwe ntaco nayakuyemwo nayaguramwo ubuhuzu bw'ubumini ataco bumariye imbere y'umuryango y'abana ariko uno munsi maze gukizwa nabonye byinshi cyane ndabona Yesu aransiga arantagatisha kugera no munsi naho ico gihe narya inyama nyinshi nkanywa inzoga nyinshi ukumumbona siko nasa kandi siko narimeze siko nangana antuka nari mfise ibiro 67 ariko uno munsi mfise ibiro 78 urumva ko hari itandukaniro kuko ubu nimba ndose ivyo fungura ndafungura umutima uri munda nimba ndabibuze ndagenda mu cumba nkashima Imana nkavuga ati Imana unyibuke nimba uno musi ntaronse nditeze ejo ikiganza cawe ndazi ko ari ikiganza c'ukuri kigira neza kimwe cyankura hahandi ndazi wewe nyene ko ari wo kungaburira abana banje bige abana banje bimere neza ntari muri bwa buzima bwo kudandaza umubiri aho wari ubaye bari bakuzi nyene ko uri umumaraya uri kirasosa munyuma umaze gukizwa bakabona ko wafashe nyine umwanzuro ukizwa kandi utagisubiye inyuma bavyakiriye gute mbega ntaco nabo vyabakoze ko nta bahindutse nta babivuyemo nabo babigenderamo vyagenze gute aho wari ubaye aho nari mbaye benshi nyene hariho abanshingira intaye bakavuga ati Claudine arakizizwe hari n'abandi bavuga ati oya Claudine ntituvyemera ko yo barakizizwe ari kwidiri ego mugabo amaze kubona yamarigara amaze kuyavamwo muri abo twakirizwe rimwe benshi baravyiyambuye bariyambura kwa gukizwa barasubira inyuma bakandondera bakambarira hebana na hajya kwa Apotre Keve ingo garuka muri gara ndababwira sinzosubira inyuma ati je nzobandanya kuko hari ivyiza byinshi mbona biri imbere ivy'Imana inkorera ni byinshi cyane nzosenga kuko nabo bagabo nta nyungu nabaronsemo rero benshi kugera itariki baranshingira intahe barazi ko ndi umukobwa wa Apotre Keve baravuga ati ivy'ukuri Claudine turamuzi koko arakizizwe arubaha Imana Claudine kera yaragwana Claudine naho waba umugabo naho waba ufise inkoho naho narengana kuri position bakampagarika nababarira ati ngo ndabahe mureke kumbarira ko mumpagarika nkande mwe ni mumpagarika mvuye kwironderera ubuzima ariko no musi Claudine naho waza ukankubita ikofe ndatega umusaya kongera n'uwundi kuko ndazi co nahawe mu mutima nta droge nkinywa nta biyayura mutwe nkinywa wundi Claudine nanje niringira Imana Claudine mushasha yamenye Imana ego nshuti bakundwa muri kumara dukurikirana Imana akoze ibidasanzwe ku buzima bwa Claudine kandi murumva ko ntayo Imana tosha gukura umuntu yari kucava kumwe natangwa ndayimubaza mbwa urumva ko uyu munsi Imana mwicerekanye n'abakomeye uyu munsi numwe mwishengero yubashwe Imana haye icubahiro kandi Imana yagiriye neza.